kuko hari abadafise amahoro ku mutima, hari abadatekanye. Nk'umuntu yakoze ikibi naho agenda akisiga akagira gute, akambara ukumeze gute, ni ca kirezi kidakura ikirezareza ku mutima, apfa kugenda gusa niyo agize ngo aratwenga n'ugushingiriza gusa, kuko ikibi kiri ku mutima ntikimukundira ko ashobora kuronka amahoro. Nicyo gituma ingabirano twokwama dusaba ariyo ngabirano y'amahoro. Mugabo rero amahoro ajana nuko wakize akabi. Nta mahoro ya mutima mweranda ashobora kubangikana n'uko wakoze ikibi. Ugomba ugenda uraboroga hose yuko wewe warose mutima mweranda, mugabo warakoze ikibi, nta mutima mweranda warose uko ndiyoronka hashikira. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Nimurano mukama ijyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo yanditse Yohane mweranda. Ku mugoroba w'uyu munsi ari umubago wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimo abigishwa bari bugaye inzu gutinya Abayahudi. Niho rero Yesu yaza agahagarara hagati muri bo ababwira ati, nimugire amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe. Abatumwa ngo babone umukama barahimbarwa. Yongera ababwira ati, nimugire amahoro. Kumwe data yantuma naje niko ndabatumiye. Ababwiye ivyo arababuha ati, nimuronke mutima mweranda. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba birekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Twakeka dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bakristo muramukanye urubanza ukomezwa muri mutima mweranda. Bavyeyi namwe muryango w'Imana mwese nitugire Kristo. Ndabakeje mwebwe rwaruka rwacu, mwebwe bakristo, kuko mu gutora gukomezwa muri mutima mweranda mwashimye gushika mu bigero mwibanga ry'ubukristo bwanyu, kugira ngo mube abakristo babushitse n'intumwa nyazo z'inkuru nziza ya Yezu Kristo. Babandi baca bamera nk'abatumwa bagashobora gushingira impande Yezu Kristo n'inkuru nziza yose yaje kudushikiriza. Ndabashimiye namwe basaseredoti b'umukama, mwebwe bihebeye Imana mwese, mwebwe bamenyeshamana, mwebwe bavyeyi n'abagenzi mwateguye abana bacu, none uyu munsi mwaje no kubaherekeza ngo mubereke ko mubashigikiye muri iyo nzira nziza y'ibanga, ibanga ry'abakristo namwe mwaciyemo kandi gushika n'uyu munsi mugikenguruka.
mwagombye kubereka inzira nziza mwaciyemo kandi mukabona ko by'ukuri ari nziza. Mwagombye kubabwira muti namwe nimuze muce muri iyo nzira twaciyemo kuko ni nziza ishikana heza. Iri sakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda ni sakramento rihambaye cyane. Nico gituma mu mwebwe wa Ekleziya bamanye bategekanya yuko aho hose bishoboka yotangwa n'umwungere wa diocese canke naho iyo byabutse intumwa yiwe. Nta n'umwe ashobora kwiyadukiza ngo agiye gutanga isakramento nk'iri ry'ikonfirmasiyo ryo gukomeza muri mutima mweranda. Ritangwa gusa n'abo bonyene batewe iteka yo kuja mu gishingo c'abasubirizi b'abatumwa. Kuko na kera abatumwa nibo baza baragenda bose bakagaranzurira kubiganza kuri bose babona ko bakwiye kuba abakristu, bakabagaranzurira kubiganza. Ari naco kimenyetso kimwe muza kubona kigirwa mu konfirmasiyo. Hanyuma bakabasiga ya mavuta ya krisma atuma nanone umuntu atwa yishushanije rwose na Yezu Kristo, maze wa mutima wa Yezu Kristo ari umutima mweranda ugahavuka muzura, akaba ari usigaye umugeza. Iri sakramento rero rirahambaye cyane, rirahambaye kuko ari ryo rishikana mu bigero umukristo yamaze kuronga ibatisimu, bigatuma zangabirano zose yarose akibatizwa zisanzura, zigashobora gutyo kwama ibyanga zagenewe, no kuvuga zigashobora gutyo kugirira akamaro uzifise, mugabo kandi zikagirira akamaro n'umuryango wose wabemera. Kuko uko mubyumvise mu gisimwa cya kabiri, ni mutima w'Imana atanga izo ngabirano zose zinyuranye, mugabo ikizokumenyesha ko ingabirano ari ingabirano za mutima mweranda, kumbura kari impano za shetani, nuko izo ngabirano ziheza zikaza zose zifasha umuryango w'abemera gukomera, gutera imbere no kurema. Ico nico kimenyetso kikwereka yuko izo ngabirano ari ingabirano zikomoka kuri mutima mweranda. Kuko mutima mweranda ntaza gusambura ibimeze neza. Mutima mweranda ntatanga ingabirano zituma abantu basamburana, zituma abantu bankana, ahubwo mutima mweranda ingabirano zose atanga ni nziza zidufasha kunga ubumwe, kubana mu rukundo no mu mahoro. Ese rero ingabirano mwaronse ku munsi mwabatizwa, uyu munsi zo kwisanzura muri mwebwe, maze muri bijya byose mwahora mutinya gushingira intayi ibanga ryanyu ry'abakristo, ntimuze musubire kuza muratinya, kuko muri kumwe na mutima w'Imana, wa mutima yaremesha abatumwa bari bahoze buzuye ubwoba, mugabo bakaba nk'abantu bamaze gushira ikinya, bagashobora rero kuvuga ijambo batomora, bagashingira intahe ukuri, kugira ngo abantu bashobore gukundana bihagaze ku kuri no ku butungane. Ese uyu munsi bubabera nka wa munsi wa Pentekote ku batumwa rero, aho bahindutse bashasha, maze ya nkuru nziza bari bashikirijwe na Yezu, ya nkuru nziza batari bategereye ngo batahure, bakabona kuyitahura neza mu kuri kwayo kose, bagashobora kuyiyaga neza, mbere no kuyipfira bamwe bagahava bayipfirira, kuko babonye yuko ico kintu gihambaye cyane atawogica iruhande.
kuko tuvyumvise mu bisomwa vyeranda mu gihe ca Pentekoti ya mbere y'abatumwa ngo haserutse imbeya zimeze nk'indimi z'umuriro ziricagagura zija guhagarara ku mutwe w'umwe wese mu bari ngaho. Ni ijambo rigomba kutubwira yuko abaje bose gusenga, abaje kwambaza mutima mweranda, mukuri mutima mweranda bose agenda ari nico abasigaranye. Mutima mweranda nta n'umwe akumira ngo ashire ku ruhande. Izo ndimi z'umuriro murumva zaciye zicagagura ku buryo umwe wese agenda arose. Ese mwese mwebwe mugira mukomeza muri mutima mweranda, mwebwe mwambaza gukomeza muri mutima mweranda, mwebwe murariye kuzokomeza muri mutima mweranda, ko mwashitse ngaha kugira ngo turinahazira isakaramentu ryo gukomeza muri mutima mweranda, tukaba kandi ejo aho bukera tuzoninahaza wa munsi mukuru nako wa munsi mukuru wa Pentekoti. Ese mwese umwe ku rugero rwiwe yogenda agabanye, agize ico agabana muri za ngabiro za mutima mweranda, nibura akagenda yumva yuko afise amahoro ku mutima. Kuko nk'uko duhava tubizirikana mu kanya, ingabirano imwe mu ngabirano nyinshi Yesu Kristo yagombye gufatanya no gutanga umutima mweranda, harimo ingabirano y'amahoro, ingabirano yo gutekana ku mutima, ukumva yuko uremye, kuko gutyo ntiushobora no kuremesha abandi, ukumva ko ufise amahoro. Erega naho muri ngaha mwese byoshe tugasanga hari abantu badafise amahoro ku mutima. N'ikimenyamenya bobira nk'akantu gakaza gatonya, hariho boca bagira ngo ni jewe ivyo bintu bije kurondera, kuko hariho abadafise amahoro ku mutima, hariho abadatekanye. Nk'umuntu yakoze ikibi naho agenda akisiga akagira gute, akambara ukumeze gute, ni ca kirezi kidakura ikirezareza ku mutima, apfa kugenda gusa niyo agize ngo aratwenga no gushingiriza gusa, kuko ikibi kiri ku mutima ntikimukundira ko ashobora kuronka amahoro. Nico gituma ingabirano twokwama dusaba ariyo ngabirano y'amahoro. Mugabo rero amahoro ajana nuko wakize akabi. Nta mahoro ya mutima mweranda ashobora kubangikana n'uko wakoze ikibi. Ugomba ugenda uraboroga hose yuko wewe warose mutima mweranda, mugabo warakoze ikibi, nta mutima mweranda warose uko ntiyoronka hashikira. Kuko umutima mweranda ashobora kubangikana na sekibi, ntibikunda. Ahashitse sekibi arabwiriza kutagenda kugira ngo umuntu aronke amahoro. None rero mwese ndabifurije yuko mwogenda mugabanye iyo ngabirano y'amahoro, mukumva ko mutekanye ku mutima, aho musubirira imuhira ngumbure ntabuze byo mwasize bitameze neza, mugabo Imana ibaha umutima wo gutekana kugira ngo n'abandi muze kubatekanya, kuko musanzwe mutekanye ku mutima. Yerega ibintu byose ngaha ku isi cyangwa bimeze uko bimeze, mugabo ni twebwe duhinduka. Iyo twahindutse rero ivyo bintu tukamenya ngene tubicamwo n'ingene tubibamwo, kuko dufise umutima wuzuye umutima mweranda, tukamenya ingene tubibamwo kandi dutekanye. Ego Yesu uyu munsi rero ubabera umunsi mwiza, umunsi wuko mwumva yuko za ndimi z'umuriro za mutima mweranda, ni ukuvuga za ngabirano zinyuranye, yuko umwe wese yagize ico aronka. Kuko Pawulo mweranda aciye abidutomorera, ingabirano za mutima mweranda ni nyinshi, kandi umwe wese araronka ingabirano yiwe ku rugero rwiwe, mugabo umutima mweranda akaguma ari umwe.
hari ibintu bibiri bihambaye byabaye ku munsi wa Pentekote, kandi twifuriza twongera dusabira urugwaruka rwacu kugira rukomeze muri mutima mweranda ko vyoba abatumwa bamaze kugabana mutima mweranda kuri Pentekote. Hari ibintu bibiri byabaye. Icya mbere, abatumwa barategereye neza ibanga ryabo ryo kuba ba Kristo, baca banduruka ngaho barisigurira abandi kandi barigwanira gushika naho bamwe baripfira. Yesu yari yahoze abigisha kabiri gatatu. Yesu yari yabigishije imyaka munsi 3 yose bagendana, aza arakora ibyiza, yongera aza arabigisha, mugabo gushika apfe azuke abatumwa bomengo gusa bapfa gukurikira batarabagendanye b'ukuri ba Yesu. Nico gituma gushika Yesu bamutware bamwice, habuze n'umuntu n'umwe yogira ati ndamuhagarariye, uyu n'umugenzi wacu, niwe mwigisha wacu. Nta n'umwe yabishoboye. Ariko aho umutima mweranda ashikiye, baratahuye icari cyo kuba umwigishwa wa Yesu, umugendanyi wa Yesu, umugenzi wa Yesu. Barabitahura, nico gituma bashobora no kubipfira. Iki kintu ca mbere gihambaye, natwe rero tumenye icibanga ryacu kuba ba Kristo ridutegereza, kandi tumenye no kurigwanira mu kwama twubaha kandi twubahiriza amabwirizwa yose y'Imana na y'Ekleziya. Hari abantu turiko turavuga tuti mumenye ibanga ryanyu murigwanire, bava bakagira ngo none ngo tworigwanira gute? Kugwanira ibanga ryawe ry'aba Kristo bica muri kwa kumenya amabwirizwa y'Imana, kuyubaha no kuyubahiriza. Kandi nta n'umwe atazi amabwirizwa y'Imana, n'uwo batazi kuyatondeka kumwe bayatondeka mw'ikatekisimu. Mugabo ndazi yuko yarenze ibwirizwa iryo ari ryo ryose, arumva ko hari umutima uriko uramudorombanya, kuko abazi yuko yakoze ikibi. None rero kugwanira ibanga ry'abakristo nuko guheza ukubahiriza n'amabwirizwa y'Imana, amwe adufasha kwerekana urukundo dufitiye Imana, cyane cyane mu masabamana. Aricyo gituma umuntu ataza gusenga ngo ku munsi w'Imana umuntu yama ariko arakyoza izina ry'Imana, atovuga ngo arakunda Imana kandi yama ariko arayishira isoni. Umuntu ataza gusenga ngo aza kumviriza ijambo ry'Imana kandi ngo aza yihereza ibyiza by'ijuru biri muri Ukaristiya, mwumva yovuga gute yuko akunda Imana? Mugabo kandi iryo jambo ry'Imana nyene, cyane cyane Yesu yaciye atubwira ati, mbega wewe boshobora kuvuga yuko ukunda Imana udakunda mu ndezawe? Niko tubisanga mu ijambo ry'Imana. Kandi Yesu yabitweretse ko akarorero kenshi, akongera mbere akatubwira ati no ku munsi w'imperuka aho nyene niho nzoshingira. Ndakubaze, mbega hamwe bambona ngowe hariya waranyitwararitse, ngo natwe tuzoca tugira ngo nakubonye byariga Mukama. Uyo wumva ndashirukana nokubona akareka kugufasha, nurya ngendo utafashije, kuko yari Yesu ruhebwa, Yesu yahebwe, yabuze bamwitwararika. Icya mbere rero nico cyo kumenya ibanga ryawe, maze iryo banga ryawe ukaheza ukarigendera mu kubaha no kubahiriza amabwirizwa y'Imana. Nawe mwitwararika kugendera amabwirizwa y'Imana yose, kuko Yesu yavuze ati, uwunkunda azozigama amabwirizwa yanje, uwunkunda azozigama amajambo yanje. Mukaba muzi yuko amabwirizwa y'Imana nayo ari nk'icegeranyo c'ijambo ry'Imana ryose,
none rero iyo tutubahirije ayo mabwirizwa y'Imana ntituba tukibaye abagenzi b'Imana, abagenzi ba Yesu. Icya kabiri, abatumwa bungutse ku munsi wa Pentekoti kandi twaba dusabiraho bose bakomeza muri mutima mweranda, nuko baciye batangura kurangura ubutumwa bwabo. Yesu ntiyasubiye kugaruka ngo bababwire ngo muragira gutya muragira gutya, mugabo baciye bagira ati harageze rero ko twigisha, ngo baciye batangura kwigisha. Mutima mweranda yagize kubaza ko gusa baciye batangura kwigisha, kandi bakigisha abantu yuko bokira kabi. Nico kirahambaye, abigisha bo ni benshi, mugabo bigisha iki? Abigisha abatumwa bigisha gukira kabi. Murazi yuko abantu bose baca bagenda iwabo bakagira bati none turi bugire gute kugira ngo ibyo byiza muri ko muratubwira byo tubishikire. Hanyuma abatumwa bakaca bagira ati ubu rero nimwisubireko muhera kabi, gutyo Imana ibane namwe. Ese natwe twokwitwararika kurangura ubutumwa bwacu mu gushingira intahe ubumwe n'urukundo, kugira ngo abantu bahebe inabi babane mu bumwe no mu rukundo. Dusabe rero umutima mweranda ngo dufashe twese kugendera ibanga ryacu no kurangura ubutumwa dushinzwe tudatinya. Ariko rero gufasha abantu guheba inabi nico kindi kintu Yesu atwumvisha ko kidufasha kugumana na mutima mweranda. Kuko nabibabwiye, inkuru nziza y'uyu munsi kuko wa Pentekoti itubwira ko Yesu mu gushikiriza mutima mweranda abatumwa yabaramukije ati nimugire amahoro. Mutima mweranda rero niwe mahoro y'ukuri mu buzima bw'umukristo. Mutima mweranda niwe atuma twumva dutekanye ku mutima naho tuba turi mu ngorane, kandi iyo dutekanye ku mutima niho honyine dushobora kuba intumwa z'amahoro mu bandi, tugashobora no gufasha abandi gutekana. Mugabo icyo tubwirijwe kwaba tuzirikana nuko ayo mahoro ya mutima mweranda atuma umuntu atekana ku mutima kandi akaba intumwa y'amahoro, adashobora guhangama mu mutima w'umuntu yuzuye ikibi, yuzuye inabi, yuzuye urwango, yuzuye inzigo n'izindi ngeso mbi ntibikunda. Nico gituma Yesu yaciye aha abatumwa biwe ububasha bwo kuza bararekura ibicumuro ngo abantu bagume mu mahoro. Nitwambere rero twirukira iryo sakaramentu ry'ikigongwe ngo amahoro ya mutima mweranda ahangame muri twebwe. Nabwira mbere aheze ndababwira nti bane mwebwe mugira mukomeze muri mutima mweranda, namwe bakristu mwese mugira mukomeze muri mutima mweranda, kugira ngo muze mushobore kugendera iryo banga mubayemo abakristu babushitse, kandi n'ingabirano zose mwaronse zishobore kwisanzura, zibagirira akamaro, zongere zigirira akamaro umuryango w'abemera. Hariho ibintu bitatu nobahanura kugira, kandi abaramutse babigize bose byarabereye. Icambere, nimukunde kuza murasoma mwongera muzirikana ijambo ry'Imana, kuko niho muzi w'abagenzi ba Yesu ukuri. Nabonye abana benshi bafise ya Bibiliya nyeranda, kandi ni nziza cane. Nta mukristu yoshoboye kubaho asanzwe azi gusoma adafise igitabo c'ijambo ry'Imana, kuko kirahambaye cane. Ni nk'amajambo ahambaye umuvyeyi yadusigaranye, umuntu yoza aragoboramo kamwe kamwe agasoma, kamuremesha, kamukuza, kamukebura. Ijambo ry'Imana niryo tugiye turayisoma tukaritegera kandi tukarigendera, ridufasha kuba abagenzi ba Yesu, kuko tuheza tumenya ishaka ry'Imana tukagerageza kurirangura. Urangura ishaka ry'Imana nawe niwe umugenzi wa Yesu.
ngiki cya mbere, mukunde gusoma muzirikana ijambo ry'Imana, mushobore kurigendera ribafashe kuba abagenzi ba Yesu. Icya kabiri, murakunde kuza muraza mu mvuka z'imisa ngo muhumvire ijambo ry'Imana ribaremesha rikabakuza, kandi mushobore kuza murihereza Yesu ngo abakomeze abagira abagenzi biwe mpamve. Ariko mumenye kuza murihereza Yesu ataragakungero gusa, mwabanje kwitegura ku mutima, mwabanje guhabwa rya sakaramento y'ikigongwe, mugasaba Imana ikigongwe, kandi Imana munyakigongwe yama yakiduhaye. Mukunde rero kuza muraza mu mvuka z'imisa, naho bitobashobokera iminsi yose, ariko kenshi gashoboka, ariko na cyane cyane ku munsi w'Imana no ku minsi mikuru itegerezwa. Hari abakristo bamaze kwishiramo yuko umuntu atagiye gusenga ku munsi w'Imana, umuntu atagiye gusenga ku minsi mikuru itegerezwa, yibaza ngo ni igicumuro gitoyi. Yewe gaye, ninde yababwiye ko ari igicumuro gitoyi? Muri amabwirizwa 10 y'Imana ntimuzi yuko iryo bwirizwa ririmo yo guhimbaza umunsi w'Imana n'iminsi mikuru itegerezwa. Mukunde rero gusenga Imana, na cyane cyane ku minsi y'Imana. Murabona yuko mu maparuwasi amwe cyane cyane hariya mu mitumba, ushobora kugenda ku munsi w'Imana ugasanga isengero mu misa ya kabiri cyangwa ya kangahe iragaragara, kandi ugasanga muri iyo paruwasi bavuga ngo harimo abakristo 10,000. None baba bagiye he? None ubukristo bwabo babwerekana gute? Icya gatatu, nimukunde kuza muraja mu mihari n'imigwi y'ubutumwa, kugira ngo muronke akaryo ko kuza muraremeshanya mu ibanga ry'abakristo. Mugabo kandi muronke n'akaryo ko kuza murashira hamwe ingabirano zanyu, kugira ngo zigirire akamaro umuryango wacu w'abakristo, kuko nanone abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri. Burya icitwa imihari cyane imigwi y'ubutumwa, akamaro kayo n'akahe? Akambere nakuko abanyamuhari cyangwa umugwi w'ubutumwa barashigikirana mu kwemera kwabo mu ibanga ryabo. Igice cya mbere, imihari yose ibwirijwe kwitwararika n'imigwi y'ubutumwa. Icya kabiri ni uko umuhari cyangwa umugwi w'ubutumwa ubaha akaryo kuko zangamirano mwari mufise, ngumbura umwe wese agiye ukwiwe, zitohava ngo zigirire akamaro abantu benshi, kubera ko mugiye hamwe muca mwumva mushobora gukora igikorwa gifasha umuryango. Abasaveri bagiye hamwe, abagira urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abantu, barashobora guca baronka ukuntu bagaragaza ibikorwa by'urukundo. Umugwi w'ubutumwa nk'uko abaririmbyi bari ngaha, yereka umwe nawe bafise ijwi ryiza, mugabo ntafise amajwi yose. Nawe yoba ashobora kuririmba amajwi yose, ntashobora kuyaririmbira rimwe. Sinzi ko mwebwe ngaho mubishobora. N'ushobora kuririmba amajwi yose rya mbere ryangahe gushikara ku rya kangahe, nawe wabishobora, azarakuranya agira rimwe yongera agira irindi, mugabo ntashobora kuyaririmbira rimwe. Nawe wabishira muri cya cumu ukaza urifata, baca babihinyura. Mugabo abantu bagiye hamwe, ufise ijwi rimeze gutya n'ubundi rimeze gutya, nawe bari nk'iry'igikere, baraheza bakamenya barihinyanyura kugira ngo ribe ingabirano bishobora gufasha abandi
kugira ngo basenge neza, bumve yuko bambe gusenga Imana. Murumva rero yuko kubahanura yuko mwoja mu mihari no mu migwi y'ubutumwa ni ikintu gihambaye cyane. N'abantu mumaze gushika mu ngo mukazoronka akaryo kuko mushobora kuja mu mihari y'abubatse, n'iby'ukuri mutazosanga imihari ibubakiye. Ndazi abantu bashoboye kuronka urugo rwubatswe neza, bari bamaze mbere nk'imyaka 25 babana, baza kubona yuko ku mwaka wa 2026 ariho batanguye ubugeni bwabo. Umuhari uri nico ufasha mu kuremesha bari muri bo no gufasha kugira ngo ingabirano umwe afise zigirira akamaro abandi. Nimwagira ibyo bitatu, gusoma ijambo ry'Imana mukarizirikana mukarigendera, kuza muraza gusenga cyane cyane mukaze misa, bene kuja mu mihari n'imigwi y'ubutumwa, muzobona yuko ibanga mwinjiyemo uyu munsi mukaba murikomejwemo riberera, kandi nibyo tubifurije, nibyo tubasabira. Ahasigaye Imana ibandanye bahezagira umubyeyi wacu Bikira Mariya, nawe umutabazi w'abakristu, abandanya babera mu ngoro mu kuzara bakebura ngo mugume mwumvira umwana yatwibarukiye ari wo Mukama wacu Yesu Kristu. Amen.